gushika bamwe bagira bagenda ariko uyu wo muri Amerika n'uyu w'i Canada bari mu gitigiri c'ababashitse bazoza muri ya conference y'abakozi b'Imana. None reka duhe pasteur hano umwongeresuzu adushikiriza ijambo ry'Imana. Karibu. Turamukije amahoro y'Imana. Amen. Yamu. Jewe iyo nshitse hano ndi muhira, hanyuma rero iyo ndavuze ni yamu nyerekana ko angabukije, kuko araho dushobora kugira ntitubonane ati nagomba kubona uriya mutaha ariko ntabutse umwanya. Rero iyo turamukanije ntituramukanye, hanyuma ntavuze byinshi ndazi ko munsi wundiwe kuva hariya twari dufise igikorane cy'amasengesho y'abapasitori, abarimu n'abadiyakoni. Kuva tuva hariya n'ishengero ryose baratumye intasho nimuzakire. Amen. Kandi kuri ibi biheze nari Mwanza Tanzania, naho nyene twagiye mu mashengero nanjye bavuze ati bashike Bujumbura Mwanza babakunda babahe kaze mwakire izo ntasho kuva i Tanzania. Amen. Hanyuma tutarabana y'amajambo y'Imana nagovye ngo turirimbe twese hamwe indirimbo y'amajana 271. Uyu Leonard aravuze tubisanye n'umwanya, ariko iyo umwanya ukuganza ugiye kugwa, uko hariya tuba bavuga ngo umwanya n'itunga, kandi n'itunga naryo iyo rikuganjije ubuguye siko none tari nuko umwanya ntukakuganze, ibyo ufise byose ntibikuganze. Turirimbe amajana 271 aho tuzokumva inzamba z'umwami wacu Yesu Kristo. Bayirivye muturongore.
Yeremiya ibice 33 bitanu bitatu ibice 31 bitanu bitatu na rimwe gushika 3 usome. Turasoma igitabo cy'abavugishwa n'Imana Yeremiya 31. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Amahoro murakoze. 31 ku murongo wa 31 tugeze kuri 33. Ndagiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo. Iminsi igira ize ni jewe Uhoraho ndabivuze, aho nzosezerana isezerano rishasha n'umuryango wa Isirayeli n'umuryango wa Yuda, ridahwanye n'isezerano nasezeranye n'abasekuruza ku munsi n'abafata ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa, kandi iryo sezerano nyene bararyishe, naho nari shebuja ni jewe Uhoraho ndabivuze. Ariko iri ni ryo sezerano nzosezerana n'umuryango w'Abayisirayeli hanyuma y'iminsi, ni jewe Uhoraho ndabivuze. Nzoshira ibyagezwe byanje imbere muri bo no mu mitima yabo, niho nzoryandika, nanje nzobabera Imana, nabo bazoba abantu banje. Imana ishimwe. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 15. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 15. Turahera kuri 5 tugeze ku murongo w'8. Aravuga ngo ni jewe muzabibu namwe muri amashami, uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo ni we yama cane, kuko ataco mubasha gukora mutamvise. Iyo umuntu atagumye muri jewe atabwa nk'uko ishami riteregwa inyuma y'umurima w'imizabibu rikuma, maze ayo mashami bakayegeranya bakayaterera mu muriro agasha. Nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Muri ibyo data arashemagizwa nimwama cane, kandi mukaba abigishwa banje. Yesu nashimwe. Ni ijambo ry'Imana tugomba kuganirako mu mwanya muto. Imana ubwa mbere imaze kubona yuko abana b'Abisirayeli bavuye mu isezerano yari yabagendeye yabakoreye, Imana yararakaye. Imana imererwa irabona neza yuko byo barakora ko atari ivyo, ibashira mu maboko y'abansi babo Abakalodayo, nuko no kandi ku mwami Nebukadineza nk'uko musanzwe mubizi, bamererwa nabi cyane bose. Burya iyo umuntu ukunda, iyo akugiriye nabi uricuza ukavuga uti none bigenda gute, ibi byaje wiki. Mbere harageze naho Imana
dusoma ijambo ry'Imana ngo Imana yari icujije ukuntu yaremye umwana w'umuntu. Hano rero bavuye mu isezerano ry'Imana, bamaze kuva mu isezerano ry'Imana, Imana ica ibatanga ku bazi, agira ingorane, igisagara kirononekara, bya bindi bari bafise, bya bindi bakwizigira birononekara. Hanyuma Imana yongera kuko ari umuvyeyi, yongera kandi yavuga iti ndakeneye kubahereza irindi sezerano risha. Ngomba kuvuga iki? Ibihe tugezemwo abantu benshi barivanze, abantu benshi babandanya kugira ingorane mu bukristo. Imana imaze kubaha irindi sezerano, iravuga ati muri iyi minsi ya nyuma, iyi minsi tubona, iyi minsi tugezemwo, reka nawe irindi sezerano. Iyo turaraba ngo turabe uko ibintu bigenda bikuranwa, abantu benshi bavuye ku Mana, na ba bandi twagira ngo barimwo ugasanga baravuyemwo, abantu bakabura iyo baca iyo bava, baduka ubusobanane bw'amajambo menshi. None rero Imana ikugomba ko uno munsi tugomba kuvuga ku sezerano risha Imana igomba kugirira ishengero ryayo. Wiyumva yuko Imana yuko igomba kugirana nawe irindi isezerano risha, ariko wavuye muri biriya bintu bandanya kujamo. Imana idufashe, iravuga kandi yuko iryo sezerano ntabwo rizokomorwa n'umwana w'umuntu. Iryo sezerano risha Imana ihayategura, Imana igutegurira, Imana itegurira ngo ntabwo rizokononwa n'umwana w'umuntu. Ibihe turimwo abantu batari bake basigaye bagenda bakurikira izina, bagakurikira
amaze ngo ntibazova bihangarize gute rikomeye. Rero ntukitinye, gendana n'Imana, bana n'Imana. Isezerano rishya rigiye kuza kw'ishengero ryayo ngo rizoba rifise inkomezi, rizoba rifise inkomezi, kandi nta mwana w'umuntu azoza kurikuraho kuko rizoba rifise ubumenyi butandukanye. Imana ibandanye kutubwira neza. Imana izobaha ubumenyi, bya bindi byose utarumenya, bya bindi byose byaba bikucako, bya byaha byakwizingiyeko, uno munsi ukihana ejo ukongera ukagisubiramo. Imana izoguha kumenya, kandi ucika umwana w'Imana. Umaze kugira ubwo bumenyi ukarongorwa na mpwemu w'Imana, uzoba uri mu isezerano rishya. Imana iduhe amahoro, Imana iduhe kugendana nayo. Twumvise hariya muri Yohana biriya bice 15:5 gushika ku 8 niyo tugomba guhereza ngo abama imbuto, nuko abatama imbuto ni nka n'amashami aba ari ku giti, ukuvuga ko seve ibidashikayo, sinzi ngo seve ni n'amazi y'igiti, sinzi niyo byo kurya by'igiti. Mu igiti kino igiti iyo bifise amazi akigaburira, hanyuma ibishami amazi ntashikeyo, kirinda kuma. naho ibyo ntitubibona, ibyo turabibona si byo. Hagaca wibaza iri shami rirumye mugabo riri ku mutumba w'igiti, ibindi birashamitse bifise ivyamwa kubera ico cuma. Nuko ariya mazi y'igiti nyezina ava muri kirya giti gikuru ntabwo ashika muri iryo shami. Nimuko ishengero abakristo bamwe bitirirwa ngo jewe ndi umukristo, ariko badafise communication n'Imana, badafise imigenderanire na Yesu, ukava kwinjira gusa ikibiribiri. Uwo ari we wese adafise imigenderanire n'Imana yinjira mu ishengero, uyo hari icyo Imana imuvugako. Ndazi uramenya byinshi, urazi ibituma utafise imigenderanire na Yesu, urabizi. Icyo rero nibyo ugomba gukuraho kugira ngo ugiranire isezerano rishya n'Imana. Mu gihe isezerano rizoba rihaye rirashika, risange witeguye. Kandi iyo turaba mu ishengero tukabona abantu benshi bigira sida bibazwa, abantu ugasanga bari mu majambo apfuye nabi, abantu ugasanga bariyo bakoranye bavuga ibitameze neza, abantu ugasanga bariyo bari ibyo amakritike. Ibyo byose ibyo ntabwo bizokwemerera kugira ngo uje mu bwami bw'Imana. Nagomba ndakumera akarorero. Murazi ko Yuda Isikariyote yari umwe mu ntumwa z'Imana za Yesu, siko? None icyatumye nuko ataza mu rutonde rukwiye rw'Imana hari habuze iki? Ko yari intumwa mu zindi ntumwa, ko yari umuntu agendana na Yesu, byagenze gute? Rero twagomba ngo tubasabe urondere kugiranira nuko isezerano
yateguye kazosubira inyuma. Iryo sezerano rihaye iraza kubera iminsi turimo ni mibi. Imana ikugire neza wewe witwa ngo uri umukristo na wewe utari umukristo, ugomba kumenya yuko iminsi tugezemo ni iminsi mibi. Imana irakunda ishengero ryayo, ntabwo izwereka ishengero ryayo ritabagare ukugu, ariko yiteguriye kuzana isezerano rishya. Uragenda kuryakira? Okay, abagomba kuryakira duhaguruke gusengera. Duhaguruke abagomba kwakira iryo sezerano rishya. Duhaguruke. Uwo munsi w'intebe ikukubuza kuryakira niki? Nico ugenderamo. Wewe wumva ko uri sawa, ubandanye kugubuko, wewe wumva yuko ugomba gutegura ubuzima bwawe kugira ngo uronke iryo sezerano rishya n'Imana uca imbere y'Imana. Cyangwa akazi kora intambuko. Murakoze. Turaza gusaba abatama ibi nabyo baza kwimenya. Turaguhaye ikaze uzi imbere y'Imana. Nondera kugira ngo isezerano rishya uhoraho, kugira ngo iminsi yanyuma mibi ntizi gusange uri muri izo ngorane zawe. Witegure. Turaguhaye ikaze. Witegure kugira ngo iyi minsi ya nyuma dufise ni minsi mibi. Ugomba kurondera ukuntu ubana n'Imana. Imana yateguye isezerano, iri gutegura isezerano rishya kuba abandi bose bicaye imbere y'Imana bafise ubwiza bw'Imana. Turabaye kaze aho ufukame aho ugeze kugira ngo Imana yamenye kubwira neza. Kadusabe umwungere dusabe umuntu wese ahageze apfukama, ariko ntagire upfukama hanze. Mwegere mu rusengero, kuko amasezerano avuga ngo abantu bitirirwa izina ryanje nibaza muri iyi ngoro. Amasezerano y'Imana, wegere hafi. Tugomba gusengera aba bantu bose kugira ngo Imana ibagirire neza, batabara. Mana nyakubahwa, turagushimiye iki gitondo ciza c'umugisha twaronse. Turagushimiye ko ijambo ryawe rivuga ko abantu bawe bakwiye gukundana, kandi ngo nibabikora ibyo bizogaragaza ko abigishwa bawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Turagushimiye kandi ijambo rivuze ngo abantu bari bavuye mu isezerano ry'Imana, isezerano bari baragiraniye ko bazogenda muri Imana, ko bazogumana n'Imana, ko bazokora iby'Imana igomba, hanyuma babivamo. Imana irababara ibateza abansi. Imana irababara irabareka, ariko Imana ni nyembabazi, irongera ibatuma ko abantu bayo bavugishwa n'Imana kugira ngo bababarire, kugira ngo babagarure. Hanyuma irongera ngo nzosubira kugiranira namwe isezerano rishasha. Haleluya. Isezerano ry'ubugingo, isezerano rizima. Iryo sezerano bazoriguma
n'umukiza wacu amen. Abagwaye n'abafise imitwaro itandukanye reka bandari gusaba Pasiteri Zakayo ushikino kubasengera Imana. Zakayo. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuri uyu munsi. Abantu bawe babonye ko uri umwizigirwa kandi wamuri umwizigirwa, barahagurutse bazanye imitwaro yabo, barayizanye imbere y'amaso yawe, barazagurutse imbere yawe munsi y'umusaraba wawe, basaba ko wabakiza. Wowe urabazi Mwami, genderera imitima yabo, ubakize ya mitwaro ikoroka iveho, abarwayi bakire. Wakijije benshi ndetse wazuye na benshi, ugira ikimazi, uri umwizigirwa, ukunda abantu, ukabegera. Mwami Yesu ukabababarira, ukabagirira imbabazi, ukabambika imbabazi, ukabambika umunezero. Haba n'umwaka wambika kugira neza kwawe, ineza yawe iboneke kuri bo. Bagenderere abarwayi indwara z'umugongo, abarwayi indwara zo mu mitwe, abarwayi indwara zo mu mitsi, abarwayi indwara zo mu maraso, abarwayi indwara zo mu maguru. Mu izina ryawe Yesu Kristo, ni wowe waremye umubiri w'umuntu kandi uzi ibihimba byose by'umubiri. Ubakize, umuganga ukiza, abantu bose batahe bakize, abari bafise umubabaro bakire, banezerwe bishime, bavuga tora we dukore bikomeye kuko uri umwizigirwa kandi ukabikora. Turabisenga tubizi tubigusaba, uhora ubikora n'ubikore. Urakoze kubyumva mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. babandi bahaguruka babona yuko bagomba kugira isezerano risha Imana yo kubana nabo, abasaba kwemera muhaguruke dusenge Imana. N'abagomba inkomezi za mpemu yera, bagomba kugumana ubumwe n'Imana yabo, bakumva ko Imana yogerera muri bo nabo bakagerera muri yo, kugeza umunsi bazokumva izamba bakiri mu bugingo. Mana data twese uri mu ijuru, Imana yacu ugira neza, ngaba barahagurutse imbere y'inyonga zawe, bakeneye inkomezi bashingwemo ubushobozi bwawe kugira ngo baronke ubumenyi bwo kugendana nawe uko bukeye uko bwije. Turasabye ngo mpemu w'Imana baje ko Mana mu bihe bya nyuma turimo, turasabye ngo mpemu w'Imana bashobotse, turasabye ngo mpemu w'Imana bagendere mu bihe tugezemo, ibihe by'ibidambi, ibihe bimeze nabi. Turasabye ngo Mana urungike mpemu wawe wera kugira ngo babyangire buri umwe wese uyu yahagurutse afise ukwizera. Turasabye ngo mpemu w'Imana agumeko, mpemu w'Imana abane nawe, mpemu w'Imana ajyane nawe uko bweko bwije, gusa uriya munsi uzoza gutora ishengero ryawe usanga ari muzima. Urakoze Mana kubandanya kubagira neza, kandi iryo sezerano warisezeraniye ishengero ryawe, warisezeraniye abakwizera bose. Turasabye ngo Mana aya masano y'umwanya bigukundiye ngo bishitse, kugira ngo umuntu wese yumva yuko akwifuza, Mana ubikore uko arakwifuza. Kw'ijambo ryawe tubwira ngo nta mwana yoza gusaba ifi se